Bakunzi mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yacu kandi yanyu JCTV turabahaye mwiriwe. Turi kwigenekerezo rya 16 munyonyo uyu mwaka numwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu Kirundi. Cyo ngira ngo ndabashikirize nitwa Sibomana Ponsier uri ko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma ni Jonathan Hondereye sangwa ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganje bw'umutekano bwerekanye umugwi w'inkozi z'ibibi zari zisanzwe zikora ibikorwa by'iterabwoba. Uwo mugwi ukaba warusanzwe ugizwe n'abantu 19 batanzwe na leta y'u Rwanda hari igenekerezo rya 30 mu kakaro uyu mwaka. Inyuma y'amatohoza izo nkozi z'ibibi zikaba zigiye gushikiriza ubutungane ngo zishure ku mabi zakoze. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye hari kuri uyu wa 16 munyonyo uyu mwaka mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 15 munyonyo uyu mwaka ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ryaramenyesheje ko abipfuza gukorana nabo bashobora kuja mu migwi itandukanye. Iyo migwi nayo ni nk'imigwi yitiriwe Diamant, imigwi yitiriwe Zahabu n'umugwi witiriwe Mujombo. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ikibazo cyo kwiyunguruza ku bakoresha ibarabara rya Bujumbura Rumonge uza mu gisagara ca Bujumbura cabaye akananira bahinga iruhande y'ikibazo c'amabarabara mato kandi mabi, tutibagiye ikena ry'ibitoro ryaje gusongera isibe. Kaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru tugira ngo tubashikirize. Inkuru imwe ukwayo tuyahere mavugwa mu gisata cy'umutekano. Ubushikiranganje bw'umutekano bwerekanye umugwi w'inkozi z'ibibi zari zisanzwe zikora ibikorwa by'iterabwoba. Uwo mugwi ukaba warusanzwe ugizwe n'abantu 19 batanzwe na leta y'u Rwanda hari kwigenekerezo rya 30 mu kakaro uyu mwaka. Inyuma y'amatohoza izo nkozi z'ibibi zikaba zigiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi ngo zishure ku mabi zakoze. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye hari kuri uyu wa 16 munyonyo uyu mwaka mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru. Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko ako kagwi k'inkorabara gaserukiwe na Alexis Nduhije kari kiciyemwo imice ibiri. Umuce wa mbere ukaba warishe abantu maze ucusubira mu Rwanda aho havuye ufatwa n'ico gihugu maze ushikirizwa leta y'u Burundi. Umuce wa kabiri ukaba warugizwe n'abantu 4 ari nabo bakoze ibitero byinshi. Ni inkuru twatohoreje na mugenzi wacu Sofoni Hicu Burundi. Ikindi gitero nzi cyabaye ni gitero cyo mu ntuze mu Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ukunyene byagenze uwo Ale yari kumwe n'uwitwa Gode n'uwitwa Hussein. Nibo bafatikanije muri icyo gitero. Naje nari nyuma yabo narabakwirikira banyeretse aho nje, hanyuma baratega iyo miduga yari kiraza iva Igitega. Hanyuma mu kugenda mu gusubira inyuma kuri uyu wa 16 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 ubushikiranganje bw'umutekano bwatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo gushyira habona akagwi k'iterabwoba u Rwanda rwari rwashikirije u Burundi kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba yamenyesheje ko Uburundi bwatewe n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije, aho ako kagwi kakoze amabi menshi harimo no kwica abantu. Ako kagwi kakaba kigabiyemwo imici ibiri, umwe ukaba warica abantu maze usubira mu Rwanda, ari nawo u Rwanda rwahavuye rufata rugasubiza Uburundi kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021. Umugwi w'abantu bagera ku 19 bakaba barahejeje gukorwa ko amatohoza kwiye, bakaba bagiye gushikirizwa ubutungane. Yamenyesheje ko igice cya kabiri cyako kagwi cyari kijejwe gukora ububishe bw'iterabwoba butandukanye, aho yagarutse ku bitero vyabaye Imwaro ni Muramvya bihagarariwe na Ale Bashirahishize, Hussein Barutwa nayo na Niyonkuru Godefroid. Ni mu mutege yompi. Igenekerezo rya 20 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze Burundi bwaratewe n'akagwi k'inkorabara k'iterabwoba karongowe n'umuntu yitwa Sinduhije Regis. Ako kagwi bakaba bazananye igihugu ca Kongo binjira mu ntara za Rumonge barica abantu za Gahuni barabandanya biciyemwo kubiri bamaze kwinjira kandi bari baje bafite intumbero nyene zibiri. Umugwi wa mbere waciye ubandanya
ugenda wica abantu gushikaho usubira mu gihugu cy'u Rwanda, ari nabo u Rwanda rwahavuye rufata ruhavura rashikiriza Burundi ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze. Hanyuma abo 19 bo Rwanda rwashikije Burundi nibo baduhejeje kubereka ngaha. Tukaba twamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye, ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo bukore ibikorwa byabwo bikurikira, maze bubakubite intahe mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora. Igice cya kabiri cy'aba bantu bari bafise igikorwa cyo gukora ububisha bw'iterabwoba butandukanye, bakaba nabo bari abantu bane bari barongowe n'uwitwa Alain Bashirahishize. Abo bane rero bakaba aribo bakoze ibitero byinshi bishika kuri 8, aho bagiye baturira amamodokari muri Bukari ya kwibarabara rya kabiri rije Gitega, mu Rutegama baturi imodokari hapfa abantu bashika hafi 17. Muribuka kuri rya barabara nyene aho baturi indi modokari hagapfa mwomere n'intwaza ngabo y'umusirikare n'umupolisi, n'ibindi rero bitero bagiye barakora cyane mu ntara za Mwaro na Muramvya. Twagira ngo tubanze tubibutse ibitero 8 byakozwe n'aba bari bahawe ibikorwa bidasanzwe by'ububisha, mission speciale. Hariho igitero ca mbere cabaye aho bita Muhabo itariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho bateze umutego aho ni muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi, batega imodokari zibiri, imwe Toyota Probox. Hanyuma aho hapfuye abantu 5 barakomereka, imodoka ziraturirwa, hari mbere n'umwe muri abo bapfuye yatuririwe imbere mu modoka. Amatohoza yerekanye ko abakoze iki gitero ari uwo bita Alain Bashirahishize, niwe yari umukuru wo mugwi. Subi inyuma gatoyi ujya mugwi wa mbere bajya bateye bandanya baja mu Rwanda, warurongowe n'uwitwa Egide Nkurunziza, mwamubonye yari yakwa kabangiri ka wenyene, niwe yarawurongoye. Hanyuma uyu warujejwe gukora ububisha budasanzwe bwo gutega abantu, bwo kwica abantu bamwe warurongowe n'uyu yitwa Alain Bashirahishize, ari nawe yagize rero kino gitero ca mbere duhereye ko kubibutsa ko mwarabikurikiranye. Cagizwe rero n'uyu yitwa Alain Bashirahishize, nawe yararongoye uwo mugwi, bari kumwe n'uwitwa Barutwanayo Hussein hamwe n'uwitwa Niyonkuru Godefroid. Bakaba bari bafise inkoho 3 z'ubwoko bwa Kalashnikov. Bakaba bari bahuriye ahitwa Imashunzi, ni muri komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro, niho baje bava, kandi niho igitero kirangiye bagihejeje basubiye. Igitero kigira kabiri ni igitero cabaye itariki 4 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene Igihinga, ni mu ntara ya Mwaro nyene, aho igihe cy'isaha 2 z'ijoro n'inusu urugo rwa burongoye zone ya Makamba, akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Rusaka yategwa. Hanyuma abo bantu baramuteye barisha n'umwana wiwe afite imyaka 15 hamwe n'umukozi yamukorera yari afite imyaka 17. Ngaha amatohoza yerekanye ko ububisha bwakozwe n'uyu Alain Bashirahishize na Hussein Barutwana n'uwundi yitwa Hussein Barutwanayo. Bari bafise inkoho 2 za Kalashnikov. Ababisha bari baje bava i Bujumbura, bakaba bateye baja ku musozi Higiro wo muri zone Buziracanda muri komine ya Ndava, aho baciye banyegeza ibigwanisho vyabo, mu nyuma baca basubira i Bujumbura. Igitero kigira gatatu ni igitero cabaye itariki 16 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ku mugwa mukuru wa komine ya Rusaka, igihe cy'isaha 2:40 z'ijoro, mu gihe abanywanyi bishira hamwe Copec bariko barivuna inyota mu kabare. Bari bahejeje kugira inama yo gushiraho inzego z'izo zishasha zizotwara iryo shirahamwe ryabo, iyo koperative yabo. Haje inkozi z'ikibi zikora iterabwoba 2 zibajamwo, zica zirarasa, zongera ziraterana grenade, hanyuma hapfa abantu 7, 4 nabo barakomereka. Mu bapfuye harimo ujejwe ubutunzi bwa komine n'umufasoni wiwe,
harapfuye kandi n'umwarimu wo kuri lycée ya commune ya Bukwavu, umupfasoni wiwe hamwe n'umwana. Amatohoza yakoze kuri iki gitero cyo mu Rusaka yerekanye ko cakozwe na n'uyu Alain wa wundi nyene Alain Bashirahishize n'uwitwa Jean Petit Nduwimana. Abo rero bakaba bari baje bava mu Ishombo muri komine ya Muramvya, kandi bakaba bahejeje ko rububisha bace basubira Ishombo nyene muri komine ya Muramvya. Ikindi gitero kigira kane ni igitero cabaye itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ku Mubarazi, aho nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro hatezwe umutego kuri kwibarabara RN2, ibarabara rija rivi Bujumbura rigiye Gitega ku Mubarazi muri komine ya Muramvya. Umutego watezwe ahantu bita kuri Croix Rouge. Aba babisha barabanze barazibira ibarabara bakoresheje amabuye manini, hanyuma baca batangura kurasa ku modoka zose zariko zirarengana. Hanyuma baca bafata essence bazishira kuri izo modoka baca baraturira. Hakaba rero muri ububisha hapfiriyemo ari naho hapfiriye Lieutenant Colonel Onesphore Nizigiyimana n'umwana wiwe. Baranarashe ku modoka zisanzwe zitwara abantu, baranaterana grenade muri izo modoka imbere. Hakaba hapfuye abantu 11 n'abandi bakomeretse benshi. Amatohoza yakozwe kuri iki gitero yerekanye ko cakozwe n'uyu Alain Bashirahishize, Hussein Barutwanayo hamwe na Godefroid Niyonkuru. Mumva ni babandi nyene bakaba bari bafise inkoho zibiri za Kalashnikov. Niyonkuru Godefroid yari yaje gutegera ababandi babisha bavuye Muramvya, baje bava muri Shombo. Hanyuma aho Ishombo nyene niho baciye batera baje bahejeje gukora kino gitero ku rugo rw'umuntu yitwa Bukuru Joseph. Atwamenyesha yuko uyu Niyonkuru Godefroid yari yagiye yisabisha akazi k'uyu Bukuru Joseph yigira umukozi wo mu nzu. Mugabo ni muri babandi bari bazananye na babandi bafise igikorwa cyo gukora ububisha budasanzwe. Yabanje rero kwigira umukozi aho Ishombo. Nuwo nyene Niyonkuru Godefroid yabitse ibigwanisho igihe abo bandi bari bakoranye bari bamaze kugenda iminsi ibiri yose. Kandi n'uyu Niyonkuru umva niyo yari asanzwe aba hafi, nawe yashoboye kugenda kuraba neza. Nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro haratezwe umutego kwibarabara RN ya kabiri ku musozi bita Nyarunazi, ni muri komine ya Rutegama mu ntara ya Muramvya. Aba babisha bararashe imodoka zariko zirarengana, babanje naho nyene kuzibira ibarabara bakoresheje amabuye. Imodoka zibiri bace baturira imodoka zibiri, harimwo imodoka isanzwe itwara abantu zibita bus. Babanje kwisukako igitoro. Mwumvise ko igitoro cyazanywe na babiri muri bo bari bamanutse bavuye Bujumbura, bakizana mu macupa abiri ya kinju, umwe mu macupa abiri undi amacupa abiri mu dusakoshi twa duto. Hanyuma rero kino gitero cyahitanye abantu 17 bapfuye hamwe n'abakomeretse benshi. Bariko barasubira inyuma, aba babisha bahavuye bafata umuntu yitwa Kwizera Deo, hanyuma barabandanya bamugize imbohe. Bashitse imbere bashahura n'undi muryango ugizwe n'umushinga ntahe hamwe n'umupfasoni wiwe babiviriye mu rubanza. Hanyuma nabo nyene babagira imbohe. Bashitse imbere gatoyi baciye babwira ngo bajyame mwibarabara, maze bamaze kuryama baca barabarasa uwo mupfasoni n'uwo mugabo wiwe baciye bapfa aho nyene. Uyu ariko wa gatatu bari batangwe gufata ubwa mbere yagize amahirwe, abonye bibaye yo kwiruka, baramukurikiza amasaso ariko Imana irakinga, arashobora gucika. Amatohoza yakozwe kuri iki gitero yerekanye ko iki gitero naco cagizwe na n'uyu Bashirahishize Alain, uwitwa Godefroid Niyonkuru wa wundi nyene, hamwe na Hussein Barutwanayo hamwe n'umwe rero Irangabiye Aristide yabakira agakora no kubereka, akaba ari we yaza kubereka naho baca n'imbere kungene hameze, kuja kubarabira imbere kungene hameze. Bakoresheje inkoho zitatu za Kalashnikov, zibiri muri zo zari zisanzwe zinyegeje kuyu Aristide. Urumva ko zari zakoze ku bitero vya mbere kuva kuri ca gitero c'ifoto, zari zagumye kuyu Aristide kandi nawe bibaririye wenyene.
hanyuma inkoho igira gatatu yajizanye na Godefroid ayivanye ishombo. Hanyuma bahejeje gukora buno bubisha baciye basubira ku rugo guyu Aristide, muhira kwa Aristide ni ku musozi wa Higiro. Amatoza kandi yerekana yuko Alain na Godefroid bahuriye kwa Aristide buca kino gitero kiba. Hanyuma arerekana kandi ko bunguruje izi nkoho mwijoro kugira ngo bazinyegeze hafi yaho bazokorera ubwo bubisha bukeye. Hanyuma baca basubira kuyu nyene Aristide muhira kuryamaye kugira bukeye bace baza gukora kiya gitero. Ku munsi bakora burya bubisha bavuye aho bari baraye igihe cy'isaha 8 baca bagenda mu Rutegama aho baciye bahurira n'uyu yitwa Hussein Barutwanayo, nawe yari yaje ava i Bujumbura. Urumva ko bagenda bakagaruka ngaho i Bujumbura bakongera bagasubira hari igitero cindwi cyabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka aho bita Icogo Vyuya ni muri komine ya Mugamba. Nk'igihe cy'isaha 1 y'ijoro n'inusu barateze umutego kwibarabara y'indwi RN7 aho bita Cogo muri zone ya Vyuya ni muri komine ya Mugamba. Naho nyene babanje kuzibira ibarabara kwa kundi nyene bakoresheje amabuye. Hanyuma baca bararasa ku modoka harimo imwe yatwara abantu minibus iyo ariko yarashoboye guhunga ariko mubo yari itwaye abantu bashaka kuri indwi bose bari bamaze gukomereka. Hanyuma bararashe kandi ikamyo y'ifuso isanzwe itwara amakara bararasa kandi ni moto zibiri zari zihaciye. Bavuye basuka n'igitoro ku bantu bari muri iyo kamyo hanyuma barayiturira, ariko abo bantu barashoboye gutabagwa nta numwe yapfiriye ngaho. Mu nyuma uwatwara iyo modoka yarahavuye arapfa kubera yari yababaye cyane. Ngaha amatohoza yakozwe yerekana ko iki gitero cyakozwe n'uwitwa Godefroid niyo nkuru wa wundi nyene witwa Hussein Barutwanayo na Jean Petit Nduwimana. Uyu Jean Petit Nduwimana yari asigaye aba Mashunzi muri komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro ku birometero bikeyi byo ngaha kuri barabara y'indwi aho bahuriye. Inkoho zari ishombo kwa Godefroid zavuye zigenda gukugwaho itariki 6 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Izo nkoko ari zibiri zaciye zihabwa uyu Jean Petit imashunzi. Hanyuma buca iribara rigwa izi nkoho naho nyene baranje kuzunguruza bazinyegeza hafi yaho baza gukorera kino gitero citerabwoba. Hanyuma baje gukora buno bubisha baciye basubira aha imashunzi muri komine ya Bisoro. Uwitwa Hussein Barutwanayo yavuye ngaho imashunzi acamanuka i Bujumbura tariki 13 z'ukwezi kw'icenda. Hanyuma uyu Godefroid nawe yaciye asubira ishombo. Igitero ca nyuma citerabwoba cakozwe n'aba babisha ni cyabaye tariki 23 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka aha nyene Icogo muri Vyuya muri komine ya Mugamba, aho igihe cy'isaha 1 y'ijoro hatezwe umutego kwibarabara nyene y'indwi hafi ku metero zikeye uvuye hamwe hari habereye ca gitero ca mbere c'itariki 11 z'ukwezi kw'icenda. Ababisha rero bakaba bararashe imodoka RAV4 ariko ntiyashoboye guhagarara, imodoka yarashoboye kubandanya, yaratowe n'amasasu ariko nta muntu umwe yashoboye kwikomerekeramo. Nkuko byagenze ubwambe nkuko bari babigize ubwambere, ababisha baciye bagenda basubira baje gukora ububisha baciye basubira aha imashunzi muri komine ya Bisoro. Amatoza yakozwe kuri kino gitero yerekanye ko ababisha bamaze gukora bakoze kino gitero bari batatu, bakaba bari Jean Petit Nduwimana, Godefroid niyo nkuru hamwe na Hussein Barutwanayo. Yerekanye kandi ko bahejeje gukora rino bara baciye basubira hamwe imashunzi baca bafata izi nkoho barazihamba musi y'urugo rw'inzu babamo. Mu nyuma bukeye bwaho uyu Godefroid na Hussein baciye basubira iyo bari baje bava. Uyu Jean Petit Nduwimana nawe acava imashunzi, yavuye imashunzi itariki 25 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene w'2021. Tukibutsa kandi ko cari igice c'aba bandi bari binjiye bavuye muri Kongo barungitswe na Alexis Nduhije
abamugabo bakaba bari bajejwe gukora ubu bubisha budasanzwe byo bita mission speciale bwo kwica abantu, gutega imitego, kwica abantu b'indongozi, gutega imitego kwibarabara, ibikorwa by'iterabwoba, barasa abantu bariko bariyunguruza n'imodoka abantu ataco bazira. Uwa mbere rero ariwe yararongoye kino gice cy'aba babisha n'uyu yitwa Bashirahishize Alain. Asanzwe bamutazira amazina menshi, baramutazira Kiduga, bakamutazira Didier cyangwa Frank. Se wiwe yitwa Bashirahishize Anselme, nyina wiwe yitwa Gorete, akaba yavutse ku musozi Ndava, zone na commune ya Ndava muri province ya Mwaro. Uyu yahavuye yicwa itariki 22 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2021 mu Kinindo, aho yarahije gutera igrenade abapolisi, baraheza mu kwivuna baramurasa acara. Akaba yarangije agabisha uwo wese yohirahira akagerageza guhungabanya umutekano ko igipolisi cy'u Burundi gifise urwego rw'iperereza rufise ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe bwo kumufata. Muyavugwa mu nkino ku munsi w'ejo igenekerezo rya 15 Munyonyo uyu mwaka, ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ryaramenyesheje ko abipfuza gukorana naryo bashobora kuja mu migwi itandukanye. Aho niho mu gihe hari umugwi witiriwe Diama, hari umugwi witiriwe Zahabu n'uwitiriwe Umujumbu. Ni inkuru twatohorijwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Igenekerezo rya 15 Munyonyo mwaka wa 2021 niho ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi ryatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Mu byo ubuserukira iryo shirahamwe yashikirije harimwo ico kumenyesha abakeneye kwiyunga kuri iryo shirahamwe Febabu uko bimeze, aho amenyesha ko hazoba umugwi wabitirirwa Diama, Inzahabu, Umujumu n'ibindi. Kurikirana Apotre Jean Paul Manirakiza asanzwe aserukira iryo shirahamwe. Dufise partenaire bane muri federation. Partenaire wa mbere no bita Diamond. Diama ategeza gutanga n'ibiguri miliyoni 100. Kugira ngo tukwakire, utegeza gutanga miliyoni 100 muri federation. Kugira ngo byose bigende neza kandi ko twaraba yamaze kubyemera namaze kubyababa, kandi umaze kwitwa Diamond izina rya ligue ujitahukana, ariko n'ibindi bice bikurikira kuko umaze kwitirirwa ligue hariho na development ya ligue na basketball cyabicirana. Iyo rero ntaho ndazoyitirirwa atari umuntu umwe wenyene, Diama n'umwe witirirwa ligue, kandi n'imiburi muri uzoyitwara azomara imyaka 4 iyo zina ryitirirwa, ariko n'umwaka arahuruvera. Hari abakurikira rero nabo bita all kuvuga ngo batanga miliyoni 5. Abo nabo ni mu kategori muri banki imwe idwaye 75 millions, kandi ma banki yose nazosubira kugaruka kuri terrain gushika contrat twamaranye. Fate guhawe na izine y'amazi, kuvuga ngo umwanya wose twasinyaniye contrat nta mazi yandi azosubira kugaruka kuri terrain uretse ayo mazi azokarakoreshwamo n'ibindi bizoca biherekeza, aho uzosanga aronka une place publicitaire kumama n'ibindi bizokurikira. Ijya gatatu ni argent, nawe nyene atanga miliyoni 50. Amaze kuzitanga hari ibyo tumwemerera nawe nyene muri iyo kategori, turaheza tukatwakiramo babiri bari similaire. Hanyuma uwanyuma ni wa 25 millions, turaheza mu koshio uko bigenda bisigurikirera. Aya mafaranga azotangwa na partenaire niyo acagenda no gutegura la Ligue B izobera mu association. Vango hariho la Ligue A, vango izibiri za nyuma, vango ya nyuma ya GP Bujumbura ni ya nyuma ya GP Interieur zizokoroka. Acaduga ya mbere yabaye muri Ligue B y'Ubujumbura hamwe yabaye ya mbere yo muri Ligue B à l'intérieur. Isigwa ko rero la fédération va injecter des fonds même muri Ligue B kugira ngo babandi bananye bitegura kuko c'est vraiment un tournoi vraiment officiel. Kubw'uvugira iryo shirahamwe amenyesha ko mu mahiganwa agiye kuba ishirahamwe Brarudi biciye mu gisata c'ibinyobwa bitambiye harimwo Viva bateguye ubushimwe ukugukurikira. Nkuko waserukiye ishirahamwe Brarudi agiye kubivuga, federation
na Braludi baricaye hamwe barumvikana uko imigwi yoshimigwa. Kuri kote y'abahungu yavuze ko umugwi wa mbere uzoronswa ibahasha y'imiliyoni 6, umugwi wa kabiri uzoronswa imiliyoni 3, uwa gatatu n'uwa kane mu bahungu uzoronswa ibahasha y'umuliyoni n'inusu. Ku gice c'abadamu umugwi wa mbere uzoronka imiliyoni 3, umugwi wa kabiri uzoronka umuliyoni n'ibihumbi 500, umugwi wa gatatu n'uwa kane uzoronswa ibahasha y'ibihumbi 750. Ku gisata c'abigenjeje neza hariho abakinyi bazoshimirwa. Hariho umukinyi yigenjeje neza ku ikote y'abahungu n'abakobwa, hariho umumeyer meneur, hariho umumeyer ailier, hariho umumeyer pivot n'umucoach. Abo bose Braludi na Federation baravuganye, envelope irahari iteguwe yanditse bazoheza bagashikirizwa. Umwe azoronka ibahasha ibihumbi 200. Barasigura igituma bashimye kubikora uko. Hanyuma yabajije ngo entre les filles et les garçons, mbega ni Viva yahisemo gutanga gutyo canke ni Federation igomba kubyamira bigeme. Nibaza ko amwe twobaza nka secrétaire général arabizi ko na licence z'abakobwa zimbutse cyane muri FIFA gusubiza abahungu. Pardon, muri FIBA, sorry, muri FIBA zimbutse gusumba iz'abahungu. Na la manière batreta muravyumva nawe. Hanyuma natwe turose umurado tournoi turara progressivement. La fédération yafashe ingingo yo kudevelopa basketball féminin. Anacho gituma projet ambe twa présence ya projet ya féminin. Ya anacho gituma mubona yuko twabwiye yuko twarose batubwira ko yemewe ubyo nabonye yemewe asigaye ko agenda amaforama ma procédure tuza kuduza les équipes yakombye les équipes nayo ndaba nka basketball féminin muri États-Unis irakuzwe cyane kubera bariteguye barakizeguye. Rero ntitwo bifata ko ari Braludi ya décise ko Braludi twaravuganye non bitwogana ngo ni fédération ya décise. Mugabo c'est la situation et les circonstances qui ont décidé qui peuvent changer demain bivanye nabonyene ama implication yacu natwese iyo ngo twagure tugira imigwi imeze neza. Nibaza kwako nibadakishuye neza. Mu gisata cyo kwiyunguruza naho ikibazo cyo kwiyunguruza ku bakoresha ibarabara rya Bujumbura Rumonge uza mu gisagara cya Bujumbura cyabaye akananira bahinga iruhande y'ikibazo cy'amabarabara mato kandi mabi, tutibagiye ikena ry'ibitoro ryaje gusongera isibe. Idonido na Noe Irankunda. Ikibazo cyo kwiyunguruza ku bakoresha ibarabara Bujumbura Rumonge baza mu gisagara ca Bujumbura hagati cabaye akananira abahinga hampande yuko ibarabara ari rito bigatuma imiduga itonda imirongo miremire bimwe bitambuta yaje mu kinyamazuru. Ibarabara ririmo ibinogo byinshi bigatuma imiduga itaronka uko ibisana ikagwanira mu kibanza kimwe. Abene gihugu twaganiye muri kano gatondo baremeza ko ivyo bintu babimazemwo igihe kirekire atari ivyuno munsi ko bigoye kwiyunguruza bigatuma bagwana mu kwinjira mu mabisi. Ati ibura ry'ibitoro ryoryo rije ryongera isibe mu kwiyunguruza. Cabaye ikibazo maze iminsi itari ariko kandi nk'abene gihugu baba turiko turiyunguruza iminsi yose biratuma kandi kurusha gushika aho kuri parikingi ukahamara isaha yose utararonka kugira ushike ku biro yawe cyangwa ibiro yaje bitoroshe. Rero ukuvuga byabaye ikibazo gasaba nka leta igire ikikoze ku kijyanye no kwiyunguruza. Mbere twavuga yuko ari ikibazo cy'amabarabara ku mpamvu ko basanga amabisi haba amamoteyaje menshi bisi igiye kugaruka bikaba ikibazo, ariko uno munsi naho kuri iyo saha y'uno munsi turabona ari ikibazo cy'igitoro. Ikibazo cy'igitoro naho nyene byasongeye isi, hariho n'abahebura bagasiba no kubiza bivaye n'iki no kwiyunguruza kubera kubura amasha kwiyunguruza. None nka umwene gihugu usaba iki leta?
icyo dusaba leta yuko yobitunganya mu buryo bwose, haba kuri iki cy'uno munsi kijyanye n'amabarabara, kijyanye n'igitoro, bakagitunganya igitoro kigasubira kikaboneka ku buryo nk'uko byahora biboneka, hanyuma n'icyahora gisongera kuva na kare bijyanye n'amabarabara, hanyuma bakongera bakagitunganya neza kugira ngo ibintu bisubire mu buryo byo kwagurwa kugira amabutiyaje arangire nk'uko twavyiboneye umugwi munini w'abenegihugu bahisemwo kwiyunguruza n'amaguru berekeza mu gisagara hagati. Bakunzi mwari muduteze yompi, aha niho turangirije amakuru y'uyu munsi twabateguriye, ariko tubibutse yuko ibiganiro byacu mushobora kubikurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube na Gawane.